umuntu arashobora kuba yategekanijwe kuba ku isi canke uko twese tubizi harimo abaganga abandi baba bariko baravyiga sinzi uko bitegekanijwe barazi yuko nk'umwana ashobora kumara igihe ari mu nda ya mama kijya gihe na mwese muzi ariko ku bwanje ayo mahigwe yarashoboye kuba agomba kuncika gato birashobora gituma rero ni ukuvuga hanze bwira umwana aryame byonyine asinzire bamusomera igitabo. Il était une fois une princesse très jolie, très mignonne, mignable, intelligente, accueillante. Ntiyasinzira iwanyu wanyamika gute uzibona muzanye umudahara urasinzira ntusinzira ndasubira urabuze ikiro ndakwereka aho ujya kuvoma bamuhimbiriwe. Igozen TV. Byatanguye nk'ugufina ariko biza kugaragara bivuyemo amarira n'umunezero ku musore akiri muto cyane, umusore azwi ku izina rya Rodrigue, umusore asanzwe aba mu gisagara cyiza cya Gitega, aho yaririye imbere y'abakunzi biwe, inshuti n'imiryango kumbure ku munsi mukuru wiwe w'amavuko, aho benshi bawita ngo ni umunsi mukuru wa anniversaire. Hari anye bagaga ba Grita ba Mireille ba Mimi, ndavuga ba bana ba 2002 ba 2003 ba 2005 bavuga ngo ni anif. Ariko nanje nk'umusatirizi nkibaza ati mbega Twitter yo bazohava bayita gute? Ni twitwi. Abandi bamwe batazi kuvuga Facebook kumbure bohava bihekenya, bo bavuga ngo ni kuri Fibi. Nk'umusatirizi rero ndabakunda bose, kumbure ni nabo babosi banje, ni nabo bafana banje, kumbure aho bagenda batulayikinga kuri YouTube channel yacu ya Igozen TV na Facebook hariya anye na kungo ni Fibi. Tukabandanya kumbure dutagata hariya anye Diana amaze imisi abikora neza mu biganiro byiza cyane ndetse ashajije asa neza. Icyatumye ngaruka kuri uno munsi kwigenekerezo ntavuze ukwezi ntavuze umwaka ubunyene ariko wonda uvuze umwaka wa 2023 niho umusore Rodrigue yakoranije abantu batari bake ndetse nkiyaseruka nk'umusatirizi nibagije ko ari dot yoba yagize kuko abubaho batandukanye abagenzi batandukanye. Aha ndavuga nka MC Barlandu ari nawe yari yateye iteka ryo kuba MC muri iyo anniversaire ariyo Anif ya Rodrigue yaraha ndetse n'umugwi unakomeye cyane mu gisagara cya Gitega ariwo sindinze kubavuga hajya baca biyumva bari bahari ndetse nk'uko biko babibona aho ari Anif cyangwa anniversaire yari yitabiriye abantu batari bake cyane. Je nkanje nk'umusatirizi ndiyumvira ati eske iyi ni anniversaire canke ni dot canke ni mariage? Hari anye inyama ziraribwa, ibiyeri biranyobwa, amafana aranyobwa, amustel ziranyobwa ku byicaro byiza cyane. Rodrigue ari imbere yicaye mu kibanza cyiza cyane ndetse cya dekowe na naka. Uzosanga inbox nzo kubwira umwana yadekoye aha hantu. Rodrigue kuva hasi gushika hejuru yari yambariye umuriyoni urenga. DJ Boss yarahari aho yagenda aratuvangavangira imiziki itandukanye. Abamenyesha makuru batandukanye ntibagiye nka DJ Soulate yarahari, MC Barlando yarahari kuva kuri Buja FM Gitega yarahari. Abambunyi barambunyi nk'umusatirizi nanje nari ndahari, ariko bagiye kumbona bateba kuko mu muziko mba ndi mu kazi kose. Anif cyangwa anniversaire bagiye kuyimenya Rodrigue amaze kurira imbere yabo, keke irakatwa. Hari inyama zamaze kuribwa. Nkuko twagiye turayagana bamwe bari muri ico kibanza nabo nyene ntibari bwamenye icyatumye bakoranira nga kuko abo twayaze benshi bibaza ko yoba ari dot yabaye muri ico kibanza. Umviriza nawe wava bibaza ngo umusatirizi ni amajambo yiwe. Umviriza ko twaganiriye n'aba bantu bari muri iki kibanza aho abenshi bibaza ko yoba ari dot. Dot yatangu Ntabyaji Niratangu Ntabyaji ariko urabona ko Rodrigue ariko arabikora neza kumbure dot yayiteguye neza. Ego Bisa neza, ibintu bisa neza, dot yateguwe, Rodrigue yari yateguye kame. Ego
je numvise ambwira ati musatirizi ati jewe nateguye kumbure urubanza ariko urwo rubanza sinari bwarumenya ati ni rubanza kumbure gwerekeje yego hama ibyo kunwa ibyo gufungura ari yanye turabironka neza cyane yego dote iza kugenda neza cyane neza cyane yego Bon, Rodrigue ni umuntu akundwa cyane, ni umuntu vrema ari kursana, abantu ntibari kureka kwitabira runo rubanza, biraryoshe birahimbaye. ndashaka kumenya eske ni dote ni kubera ko abenshi byabananiye gutahura ko bari dote canke anniversaire. Donc c'est son anniversaire, ni anniversaire libre. utuntu tubiri canke dutatu woba uzi kuri uru ruyoya wavutse no munsi n'inkotwa. Kubisanzwe Monsieur Rodrigue ndamuzi nk'umwana mwiza kandi kubisanzwe turamwemera mu buzima busanzwe n'umwana w'umwete. Ibi isigaye navyo tugomba tubirabire hamwe muri uno mwanya kuko twaje ku munsi mukuru w'ivuka ryiwe, ibisigaye ndazi n'umunezero uza kubura imbere. Murakoze cyane. Akajambo kamwe woba uzi ko canke tubiri kuri Rodrigue umwana yavutse no munsi. Rodrigue usanzwe ni umwana mwiza atekereza ko tumuzi, twaba twaje kwifatikanya nawe nyene. Ashwana nagwa Umusotoye arakuvuma ye. Asante sana. Rodrigue icyo ndamuzi ko afite umutima mwiza arakundana nibyo ndamuzi ko kandi ndaryohewe kuba ngaha n'ibintu biteguye neza cyane. Bro ni anniversaire man, ni anniversaire ya Rodrigue. Bon numu brother twemera dukunda, ni mu friend sana, mu friend wanje, parce que ni mu friend w'abantu bose ubonye ngaha. Ni anniversaire ya mbere ibaye muri capitale politique iteguwe nk'uko tubibonye, hari na surprise bamuhaye, abavyeyi bamuhaye n'umuduga hajya benshi muraza kugera mubibona. Ibintu ni show bro, si n'umukenyuro man, n'urukundo ajya umaze kuba umunyamahoro mu bantu, ukaba umunyamahoro ku bandi bro, nta kintu kwishobora gukora ngo bareke kukwitaba. Ibi byateguwe umuntu mbere kugira ngo asangire n'abagenzi biwe, abagenzi biwe baje kumushyigikira kandi bararyohewe sana, urano baraberewe basa neza mani, ni ibintu vy'ebana vya bien sana. Ahubwo novuga yuko uretse umukenyuro mani ni Imana gusa tu, Imana mani, ni Imana kabisa. Reka rino barandiriye, reka twumve icyatumye Rodrigue arira mu ijambo yavuze kuri anniversaire yiwe. Nitwa Ihimbaze Rodrigue, hanyuma nkaba ndi hano mu kino kibanza shimira Imana, nongera shimira mwebwe mwese muri ngaha ku kigoro umwe wese yashoboye kugira ashike mu kino kibanza aje hano kugira yifatanye nanje kuri uyu munsi ukomeye. Je nitwa gukomeye kuri jewe umuzima bwanje bisabukuru. Hanyuma ntiriwe ndavuga byinshi, igituma uyu munsi ndawita ko ari umunsi ukomeye, mu munsi naboneyemo ibintu byinshi kandi bitandukanye, ariko sivyo nabonye nivyo nabwiwe n'abamvyaye. Ndaco gituma shobora kugira ikintu cyo kuri uno munsi gituma nezerwa, nkaryoherwa, nkiyumva ko ubundi minsi isi y'abantu, hanyuma nkarushirizaho kuryoherwa. Ndaco kandi cyatumye mbwira mwebwe inshuti, abagenzi, abavyeyi banje, mushobore gushika hano mumfashe kuryoherwa na nanje. Bivise rero ikibituma, hari icabitumye, hari icabiteye kugira nshobore kuryoherwa kuri uyu munsi. Benshi bava bambaza ati ni biki? Bon,
ivyo bintu si bindi umuntu arashobora kuba yategekanijwe kuba kw'isi canke uko twese tubizi harimo abaganga abandi baba bariko baravyiga sinzi uko bitegekanijwe barazi yuko nk'umwana ashobora kumara igihe ari mu nda ya mama kijya gihe na mwese muzi ariko ku bwanje ayo mahigwe yarashoboye kuba agomba kuncika gato nirasho gituma rero mubona je uyu munsi ushitse ngerageza gukora igishoboka cyose kugira ndoherwe kuko ndibaza mbe vyari kugenda gute ntari kumwe namwe vyari kugenda gute ntako ndabona abagenzi nk'aba inshuti nkizi abantu bankunda nkuku abantu bamfasha vyinshi abantu banyunganira ibintu bitandukanye mbe vyari kugenda gute iyo ndababura nico gituma rero umunsi nk'uyu nama niyumva ko nezerewe ndi kumwe namwe muri bamwe mwashoboye gushika ngaha n'abandi batashoboye gushika ngaha ariko ndabishimira Imana ndashaka rero mumfashe mukomere amashi Imana na mwebwe nyene mwikomere amashi ku bw'ico gikorwa Imana yashoboye kumpa ayo mahigwe nkaba ndi kumwe namwe murakoze hanyuma bambwiye ko ngo tushobora gutanguza umugigwanye zina ndawutanguje mwiyumve tuyige kubera ni yacu tukayimara nitubura bo tubaza muri mwebwe batuzanira iyindi twiyongere nuko nyene hanyuma ndangije ndabashimira ndabakengurukira kukikoro mwagize ko kuza hano hantu mukamfata mu mugongo simbona ukuntu ushobora kubashimira Imana ibahezagire Kiwi le comédien yarahari amajambo maki yavuze muri komedi yakinye yaravuze ati hanze mumenye hanze ingene bimeze sivyo nikuvuga muri Europe umwana ayobewe igihano bamuha bacamuruka kwa nyokuru wiwe muri Amerika nico gihano bamuha rero namye nibaza imagine mu Burundi barazanye ico gihano ati umwana ayobewe kwa nyokuru muri Amerika nabigisha boyobekwa n'abankadere boyobekwa ndiko ndiha image umwigisha ariko arigisha mu ishuri umwana arazi ko ayobewe kwa nyokuru hehe muri Amerika umwigisha ariko arigisha bonjour les enfants est-ce que vous voyez ici non bavuge ngo wibace bamenye no dukene kuja kwa nyokuru muri Amerika seba namye ndaba hariyo umuzungu yaje twebwe muhira twe kubera ari muri family wacu harimo abazungu barimbo naje mwambonye yakutwega ntuze nawe byo gushikira none ugiye napfutse nsukuje bega ntuze yewe uriya muhungu nawe mbona kubaje ciwi uracugisigura wewe ciwi ni siraje giriki itukura turangana wewe kantuze ciwi ni siraje itukura nukuvuga hanze ubwira umwana aryame vyonyene asinzire bamusomera igitabo il était une fois une princesse très jolie, très mignonne, mignable, intelligente, accueillante. Niyasinzira. Iwanyu wanyamika gute? Uzibona muzanye mundahara, urasinzira nusinzira. Ndasubira. Urabuze itiro, undakwereka uja kuvoma bamuhimbiriwe. Yes. Cyo bintu muyikuraheka, ntabwo mwambara neza bukebuke. Muzi ko n'imina no kuri batababegwa. Bashobora gusanga yambarira 200,000 mungagiye muri restaurant akagiye zishatana ivyo barikora gute ivyo bintu bigenda gute breve bo sinzi kituma wa mama munyespira cyane gose naragiye kwibarutsa umumama usanga yavyara kana kinzobe wow c'est bon akana kinzobe abantu bose baragakinisha bebe bebe bamuririmba za ndirimbo za Ivan Buravan Jefisa kamalaika pima shubyara umwana yirabura ntuze pima uvyara umwana yirabura indirimbo bamuririmbira shetani urakowe
ninde babazi uwo mwana yavutse n'ishetani uzubona ababanyi baje bararirimba bikoreye ibiseke hari ukimarinya kijana sha oya vraiment wowe urati nakazoma usiga kingahe bibi hembe sire kecyose kona kagaye gusa Rodrigue sava ureze neza kokana kagapfa karaba arikishare neza ntunze cara neza ntura bitari yigato hamache nsaba wakati gato mungirire je ngira ngende naje kubasezera cyo mungirira ya demire abantu kuri bata batwenga nawe kama ya niba ruko bazi ko daraza amabrendage bace bashirako nta numwe dafise inyenyi none mubigira kuti ça va est-ce que ça va ah merci beaucoup ndangize ndababwira yuko ni ikintu kiwi comedian office urubanza office le 22 yo urashaka kumamagara abantu nkabatwenza ego mvumu none sisi bisanzwe none ari abantu hanze yari karambaza ngo nenda kunda kubati ubigenda gute ngutwenza abantu kuki sanze namubwiye ngenda bigenza nambwiye ati DJ rafite ndirimo nkaca ninjira nkaca mvuga bakaca batwenga none nta bindi nivyo nyene ngira merci beaucoup c'était Kim Kiwi Comédien je vous aime tellement Rodrigue joyeux anniversaire Imani wandanye kujimbere aba ex ba Imani bazigame nibaze bazimwe mariage yo Rodrigue afite aba ex mwabahungu yo ndende babazi akora muri obe biratahuritse merci beaucoup c'était Kim Kiwi Comédien thank you Igozen TV.